bakunzi bacu bakunzi bayaga nawe TV turabaramukije cyane aho muherereye hose ku mpera z'isindazi TV yaga nawe igera kure cyane rero turabashimiye cyane kwanza wewe uri kuraraba ikiganiro ntukirabe cyose ngo gihere udafyonze sabone udafyonze jeme rero Imana iguhezagire rero nkuko mubizi hano kuri TV yaga nawe twamaduse amadeba menshi canke twamaduse ibiganiro byinshi by'ijambo ry'Imana twe ntituri bashasha kuri yaga nawe turagarutse kugira ngo twige ukuntu twoba abakristo beza twoba abakristo b'inyankamugayo mu kibano ndetse n'ahantu hose batubona tube icitegererezo rero murazi ko Jenny mwarimu w'ishari muramenyere hano kuri yaga nawe TV turi kumwe no mama w'ubwiza nawe nyene ndaze muramumenyereye hari ibiganiro bitandukanye twagiye tugirana by'ijambo ry'Imana ndetse no mu deba zigiye zitandukanye rero reka ndamuhe arabidondora hama tuce tubandanya na deba yacu Yesu abahezagire. Murakoze ndabaramukije mwese abakunzi y'imbonesha kure yaga nawe TV ndabaramukije ndabakunze mahoro y'Imana aganze imitima yanyu ko bisanzwe nkuko mwari muri shara bivuze nitwa kwizera Imana Domithile canke mama Dania sijyambere duhurira kuri no mbonesha kure naenda bakumbuye umwami Yesu ashishikare kubahezagira. Ego imbere rero yuko dutangura deba yacu iratanguye wewe uri kuratukurikirana deba yacu iratanguye ariko ikintu cyose nigisengewe twabidondoye hasigaye rero ko dusengera deba kugira ngo deba yacu ize kugenda neza reka rero dusenge. Mwami Yesu Kristo mwami icubahiro turagushimiye ku bw'umunsi turagushimiye ku bakunzi bacu bariko baraturaba canke bariko baradukurikirana aho umwe wese aherereye ibi tugiye kuvuga bizobagure mu buryo bwo kwizera mu izina rya Yesu amen. Rero nshuti bakundwa mwe muri ko muradukurikirana deba yacu iratanguye deba yacu ivuguku ni gute noba umukristo mwiza ndazi ico kibazo beshi baragifise nk'abakristo ni gute noba umukristo mwiza rero kubera ko ntari jenyene ndashobora guha akajambo no mu mama atubwire ko gatoyi ni gute noba umukristo mwiza kugira ngo tuze kwinjira neza nyezina mu kiganiro cacu canke muri deba yacu. Muvyeyi ni gute twoba abakristo beza? Murakoze cyane arakoze kuba twinjije muri deba yacu ariko nkuko bisanzwe nkuko twavuze nk'abakristo ntitwovuga ibintu dukuye mu kirere tudavize urufatiro rwavyo. Reka turabe ijambo ry'Imana dusanga mu byakozwe n'intumwa waturabire mu gice c'10 uhadusomere kugira tubone kubandanya tuganira kugene umuntu yoba umukirisu mwiza. Imana ibahezagire rero reka dusome ijambo ry'Imana tuza guhagarara ko muri deba yacu ni byakozwe n'intumwa ibice 10 umurongo wa 34 kugira ngo tuca duhagurukira aho nyene. Yesu abahezagire. Ibyakozwe n'intumwa ibice 10 umurongo wa 34 ijambo ry'umutwe ryavuze ngo Petero avuga ubutumwa bwiza kwa Koroneliyo bahabwa mpwemu yera. Haleluya. Nkuko natwe iyi deba yacu uza kurangiza kuyumviriza ndagutera inyota kuyumviriza kuko uza guheza kuyumviriza hari ibintu kanaka warose mwideba yacu. Turasoma rero mu izina rya Yesu murongo wa 34 haravuga ngo Paulo yanzika kuvuga ati nukuri niho nkimenya yuko Imana itarobanura abantu ku butoni ariko mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo kugororoka iramwemera. Haleluya. 36 ijambo yantumye
ku barundi ahari abisirayeli mugabo twebwe twatumwe ku barundi ndetse no ku mpera y'isi aho iyi video izobonwa wowe uri kuradukurikirana ni twebwe ni wewe twatumweko avuze ngo ivugisha Yesu Kristo ubutumwa bwiza bw'amahoro niwe mwami wa bose. Haleluya. Iryo jambo mwebwe murarizi. Haleluya. Nta gishasha tuzanye mugabo uwiyumvira kwazi hajya ntabazi. Wowe uri kuradukurikirana ntiwigire ndabizi oya ahubwo turagutera inyota kugira ngo udukurikirane. 37 havuze ngo iryo jambo mwebwe murarizi ryamamaye i Yudaya hose nkuko iri tugira tuvuge rizokwamamara hose. Ritanguriye i Galilaya dutangurire nimba turabarundi dutangurire mu Burundi. I Galilaya hanyuma y'umubatizo wa Yohana yigishije 38 rivuga ibya Yesu umunyanazareti ingene Imana yamusutseko mpwemu yera n'ubushobozi akagenda agirira abantu neza agakiza bose wa mugwanizi atwaza amanyama kuko Imana yari kumwe nawe. Amen. Iri niryo jambo rero bakunzi bacu tugira tuganire ko nka deba yacu ivuga ngo ni gute noba umukristo mwiza, ni gute notera imbere mu vy'Imana. Reka rero tumuhe akajambo yifashishije rino jambo. Imana imuhe umugisha. Amena. Amena murakoze. Imana ibaho umugisha wowe udusomeye. Nige jambo ry'Imana tugiye gushimikira ko nk'urufatiro kugira ridufashe ngene twotahura ingene umuntu yoba umukristo mwiza. Haleluya. Ni jambo rigoye cyangwa ijambo ritoroshe. Petero ngwageze kwa Korneliyo ngo ari umuntu yubaha Imana akayubahana nabo mu rugo rwiwe. Imana yamubwiye ati mu marayika yamubwiye ati gusenga kwawe kumviswe. Haleluya. Gusenga kwa Korneliyo Imana yaremeye ko kumviswe. Kandi Korneliyo dusomye neza dusanga ngo yari umunyamahanga, ntiyari umunyamasezerano, ntiyari umwisirayeli, yari umuntu ari nyuma ku rundi ruhande, ariko agira imigabo yo kubaha Imana no gusenga. Aravuga ati jewe reka nsenga Imana mbane nayo ndayirondere nubwo ndi umunyamahanga, nubwo ntari umunyamasezerano, nubwo ntari uwisirayeli, ariko reka ndondere ingene nobana n'Imana kugeza mbaye umuntu mwiza, mbacange mbaye umukristo mwiza. Kuko marayika niwe yashinze naye ati tumako. Haleluya. Tumako umukozi w'Imana aza kubwira igikenewe, aza kubwira igisabwa. Haleluya. Ariko twebwe twavuze ati ni gute noba umukristo. Abantu benshi bazi yuko batagiye mu ishengero batuba abakristo bitokunda. Cyane cyane ubore mazi imisi mbona ibindi bintu biteye ubwoba, sinzi ko ejeje nyene, sinzi ko nabandi bantu bose bashobora kuba bitahura. Aho umuntu mudasangiye imico cyangwa mudasangiye imigenzo ari yumvo yera akavuga ko nakatara umukristo. Mazi imisi niyumvira nteje mbona umenga abantu ubu ntidugipfa gakiza, ntidupfa ijambo ry'Imana, ahubwo dupfa imigenzo. Urasanga umuntu jewe ndi umukristo nawe n'umukristo tukata dupfa yuko ngo ntasenze kwa gatandatu ngo kubera ngo ari kwisabato. Ariko dusomye muri Bibiliya turasanga ba Petero canke na Yesu kandi ntibagira aho basenga. Nico nagira mvuga umwami Yesu aguhumugisha. Ugasanga Yesu ngo yinjiye mu sinagoge ngo nkuko umugenzi w'abayuda wavuga canke waruri, nkuko umugenzi w'abayuda waruri. Ubundi munsi ukamusanga ari kumyoza ingano kwisabato, ariko uwo munsi yinjiye nkuko umugenzo wabo wari umeze ico gihe. Reka ndago yari kamenyera. Twebwe rero turiko dupfiki imigenzo. Reka dufata nk'akarorero, nk'akarorero ku barundi kazi. Umugenzi w'abarundi kazi mu manza canke mu bintu byose byinshi vyiyubashe, abarundi kazi twambara imvutano. Ni nkuko umugenzi w'abarundi kazi umeze, si uko umugenzi wa Bibiliya uvuga. Umuntu yambaye ikanzu si kuvuga ko ataba yubaha Imana.
niko umugenzo w'abarundi utwereka yuko wambaye neza canke impuzu nziza mu rubanza n'imvutano kuba mama mwana ashobora gucira urubanza wambaye igitenge wambaye ijipo wambaye ikanzu n'umugenzo niko usanzwe ugirane ubivuga urabe ngo kubera imigenzo y'abatuzaniye ubutumwa bwiza hariho nabibaza yuko kuvuga ubutumwa bwiza arimo kuba wambaye ikoti oya ngira n'umugenzo w'abanyamerika canke w'abafaransa ntavyo nzi niko umugenzo wabo uri kubera aribo babuzanye rero abantu baba bazi yuko umenga umukozi w'Imana buvuze atambaye uko umenga yakoze icyaha turiko tufiki imigenzo ntituriko dufiki ubutumwa bwiza ngo kubera umuntu yambaye impuzu ndende acacira urubanza wambaye ngufi ngo buryo ujya ntakijijwe oya mugabo suko je siko ndavyibaza siko Bibiliya yavuze Bibiliya ngira ngo igihugu cyose gifise umugenzo wacu ikindi gihugu cyose gifise umugenzo wacu mwari muri cyane natangaye umunsi umwe nagiye muri seminari ahantu iyo seminari y'abakozi b'Imana yakoreshwa n'abazungu baratuganiriza ku majambo y'Imana baravuga ku ijambo rivuga kugumbirana kwera twebwe nk'abarundi niko turizi niko ryanditse n'abacatubwiye ati natwe twaragiye ahantu mu kindi gihugu bo bagira gusomana kwera ati nshitse muhira narabwiye madamu ati madamu narashitse mu gihugu bagira gusomana kwera muko urumva nk'uba barundi ko yatwe tutagira gusomana kwera tubona umenga bobo bakoze bitari ivyo umugenzo wabo ni kubabwira natwe umugenzo wacu uvuga kugumbirana kwera ngira rero naho twoshika twasanga bapepera kwera ati turapepera mu buryo kwera kubera babizinanyemo ko bashavura kwera bahora kwera canke bavuga cyane kwera urumva ikintu cyose n'imigenzo yacu ingeso y'urugo ntishobora kubaka urundi umuntu rero mpora ndaba nk'ubu je bantu nkasanga umuntu maze kabiri ntagiye ku rushengero bakashava ngo urumva ngo mama Dania yaraguye nacagutumye kumenya ko naguye mbegage cabaye icyahi nta kindi cyabimuteye nukubera ntigeze atigeze mbona ku rushengero kandi ashobora kuba ntagiye ku rushengero nkaba mazindwi cyangwa amazi ukwezi mbanye n'Imana niherereye nk'uko Koroneliyo nawe yamaze igihe abana n'Imana atari mwe muyere yabimenye nta bandi bantu bigeze bagirane babimenye yego jewe ndibaza neza mu kintu c'ubukirisu hariho akarorero kamwe novuga maze iminsi nihweza ndaba kugira tube mu Kristo n'urugamba ni ikintu ukora buri munsi kwimenyereza imico myiza kwimenyereza ingeso nziza imvugo nziza ingendo nziza hariho ikintu kimwe nk'akarorero kamwe kandi cyamaze igihe kinsitaza cyane ndashobora kuba naranakivuze ko cyangwa kivuge ko amajambo mabi ku bantu kandi amandana kibaza cyane ndamaze kugenda kuri banki nkasanga umukirisi n'umupagani bose barasa abantu bo mu gisagara ca Bujumbura ko niho duhagaze abeshi bama bihuta nkabaza ni kweki wihuta ciwe nakubwiye ko nihuta kusanzwe amafaranga we yarondeye mu mutekano yabitse mu mutekano warondeye mu bukirisu yabitse mu bukirisu yabikuze mu bukirisu bwawe mugabo hajya ahantu namasanga umenga hari umunzane dusimba uzubona umuntu n'ugize urufaso nakubwira ngo hari ico ngiye kubaza hajya noce ko nande vize ico mbaza narindiririye ngaha bimeze gute kaca giye kubaza uzubona sokanya amafaranga mwisakoshi canke mu mufuko cyo kazubona ngo agiye kubaza agaca soka borodero ahejeje kuzuza kwa amafaranga mu byukuri yabeshe na musi umwe n'ababajije nagira ndababaze ayo mafaranga ko mu kuyabikuza ukoze icyaha mu kuyarondera wakoze byinshi kuyabikuza gusa habaye mw'icyaha ugasanga arabaciyemwo abo yasanze ku murongo none mwari Bibiliya nivuga ngo udashaka ko umuntu akugirira nawe ntukigirira abandi kubera je nta kawuse cyane canke tagisirimu kirekire cyo gushapuka mvise urumva ko wonsanga hajya ukansiga hajya ugashugenda uvuga ngo hango je ndakerebutse cyane nukerebutse ahubwo urumusuma cyane uribukiba n'umwanya sivyo none namye numva abantu benshi bavuga ngo abazungu
nubwo twobarusha agakiza baturusha imico myiza bobo ntibabesha ibintu byabo barabitunganya neza ku rugero rutunganije umuntu ukamusanga kwa muganga yagiye kwivuza kandi akeneye gukira gaca asanga nahatonze kuva mu gitondo nawe nyene hacambwira ko hari cagira bazi ahaca Imana itubabarire haleluya ahaca mbwira ngo urumva ngo hari ico ngira mbazi hariya none jewe nanje ko consultation zinzi icari urumva je nanabirihiye kugira mbaze muganga igituma njuje mugabo woshitse umbwira yuko hari ico buryo ugiye kumwibariza we gutonda kuri rya ntebe urabona ko bikurengeye kandi mwarimu twese tugenda kwa muganga twiteze ko Imana yogira ici dukorera kuko burya abaganga atabaye mu kuboko kw'Imana byogorana wora byorangira bitabaye neza umunsi umwe rero naho nyene naragiye kwa muganga tuvugana nabi n'abandi bantu ko bari bamaze kunca ko ari benshi tabwiye ati mu byukuri nagira ndakubaze nk'ubu nibagutora ingwara idakira uzibuka yuko wivuje wivye sivyo none uzibuka ko wivuje wivye we wambwiye wowe uranciye ko umaze gucibwa ko n'abantu batanu none imyidogo yiwanje uhora yumva canke ntayumva iyo tumunsaba ukambwira ati burya ndihuta kuko kurembaho burya abantu batonze kwa muganga babona uremvye barige bambwiye ati mu gihugu cyacu cy'u Burundi abafise ubuntu burya baracahari ashaka kubabwira ati mumure kujya n'ukuri yinjire bivanye n'ingena ameze ngabo urabona abwiye none ndakubaza nk'ubu usanga urwaye malaria bakaca bakwandikira operation kuvuga ngo ni ivyuma vyihenze ikada icyo bivye nico wimbura haleluya nkababaza ati ndeka ndababaza ikintu kimwe kwibombo usanga umukirisu ngo bamwivye ibido nawe agiye acavuga ati nanje reka ntware zibiri none je iwanje ntiyagiriye kwibombo aha none ubwo n'ubukirisu ni gute noba umukirisu mwiza mu byukuri no kwimenyereza ni ikintu kigenda buhoro buhoro uraba aho uri uraba aho ugeze uraba kuri telefone umuntu wese uramubaza ni ndagushikiriye kumba atarano narava niyari urabona telefone none ico cyuma ko cyatuzaniye kubesha none habesha telefone canke habesha umuntu ahubwo habesha nyene nta kuntu two kwimenyereza kuyivugira ko neza cyako kuyikoresha neza kandi birakunda cyane wambwiye ngo ntibikunda mugabo nasanze bikunda utarava muri ville cyangwa utarava muhira ukabwira umuntu ati jewe ndahanaha kandi iyo umubwije ukuri biratuma akugirira icizere uko wari kumubesha kuko umubeshe turi kuri deba ivuga ngo ni gute nogororoka mu byo nkora ni gute noba umuntu mwiza ni gute noba umukristo mwiza hari ibintu dukunda gufata umengo ni minenegwe umengo ntaco bitwaye nshuti mukundwa uri kuradukurikirana bijya bintu nyene ufata nkuko umengo ni bito urumva nabeshe mama ko mvuye ku ishuri ntavuyeho bijya bintu umengo ndabesha umugabo uko mvuye gusenga ntavuye gusenga urumva tujya tuntu basi umengo ni dutoya tujya nyene nitwo twerekana ko tutari abakristo beza kuko iyo uri umukristo mwiza si wewe ubimenya oya iyo uri umukristo mwiza bimenywa cyane cyane nabajya mu bantu bimenywa cyane cyane na kijya kibano kuko kijya kibano nico kiguha amanota nico kikwevariwa mu byo uba uriko urakora byose ngerageje mu kuraba mu buzima busanzwe nk'abamama ego n'abantu b'abanyantege nke mugabo Imana iriko irabazamura kera niho twabona abamama je nta myaka myinshi ifise mugabo kumbure narabisoma mu gitabo canke narabyumva mu kibano bariko barabivuga kera umumama yarashobora gufata agatebe akakazana mu bandi bamama bakavuga insaku
bagatangurira muri ibyo bagaherera muri ibyo, ugasanga hari ibintu kanaka batariko barahuriza ko, ugasanga abantu benshi bagwana n'abamama ku ibombo. Ubu iterambere ryaraje, urasanga abamama bafise amazi mu nzu, ugasanga bariko bapfa umuriro, bariko bapfa ikibiriti. Mugabo nk'umukristo mwiza, we wa mumama uriko uranyumviriza, suko byari bikwiye kugenda. Gerageza ubeho ubuzima buhimbara Imana, kugira ngo ube umuntu mwiza Imana yishimira. Rero kuba umukristo mwiza nk'uko muvyeyi hano yari yabivuze, kuba umukristo mwiza n'urugendo rutariko rurahera ubu. N'urugendo twatanguye. Umuntu azokubwira ngo n'umukristo mwiza mw'ibi bihe, uzoca umuraba neza. Iyo tuvuze ngo n'urugendo, ni kuvuga ni ikintu kiba gitanguye kandi kizogira iherezo. Rero ico nshimira abakristo buno munsi canke muri kino kinjana, bariko baruguruka. Haleluya. Bariko baruguruka, abamama b'iki gihe bariko baruguruka, urwaruka rw'ubu ruriko ruruguruka. Sinzi je ngira mbona ku bamama, kumbure muvyeyi nawe araza kutubwira ku bapapa, mugabo ubu abamama bubu Imana ibahezagire, bariko baruguruka. Ubu nta mumama gipfa ikibiriti n'uwundi, n'iterambere ryaraje. Ubu nta mumama uzosanga ngo yatoye agatebe yagiye kwicara mu bandi kuvuga urusaku. Ubu twarugurutse amaso, bimeze neza. Nukuri jewe aho mperereye, ego nta mwongo uburi sato, mugabo ndakubwira ngo ubu je aho mperereye ndabona bimeze neza. Rero deba yacu ivuga ngo ni gute noba umukristo mwiza, apana mwiza kwishengero gusa, apana mwiza mu kibano gusa, apana mwiza hari umuntu yavuze ngo warankoreye ikosa muga nzokubabarira itariki kanaka. Ukamengo ikigongwe kirafise umwanya kimara. Oya, ikigongwe tuba dukwiye kubabariranira nkuko Imana yagize yatubabariye. Bamama bakobwa mugeze mu bigero, gerageza mubabariranire. Nimba naka yakuvuze ko kibi, mwegere mu biganire. Nico gituma bino biganiro tubikora, kugira tuze tubafashe, tubaganirize. Uri kurakurikirana ikiganiro ucakije ubunyene canke uri kurakiraba ubuno nyene, mu kukibandanya ntiwibagire sabone, fyonda sabone, kugira ngo kino kiganiro canke bino biganiro uzoze urabikurikirana vyoroshe. Rero nako mvuga ku bamama, kumbure nibo nagize ko experience. Aha naho turafise umumama nawe sinzi ibindi yagize ko experience. Mugabo bamama bakobwa, gwaruka mwese mugerageze mwibanire neza. N'ijambo ry'Imana rirabidusaba. Na Koroneliyo aha twahagaze avye ngo avuga ubutumwa, hama abantu bakuzuzwa mwuka w'Imana. Ni kuvuga ngo ubwo butumwa uri kuravuga nibwo buzotuma twebwe tukuraba twuzura mwuka w'Imana, dushima Imana. Rero ntarondogwereka mpe umuvyeyi nawe, kumbure nawe hari experience yakoze, kuyideba tuyibandanye, kugira ngo tubwire abantu ubutumwa bwiza ukuntu boba abakristo beza. Kaze. Urakoze cyane. Mbere yuko uravuze ku bamama, mbere yuko mvuga ku bamama, reka mbanze mvuge kuri kano kantu ko twavuze ngo turi ku mukristo mwiza. Ni gute noba umukristo mwiza? Navuze nti hari ikintu c'imigenzo kihari, kiriko kiratuma abantu bibaza, umuntu akubahiriza umugenzo cyane, akibaza yuko agakiza yagahejeje canke karimwo. Ugasanga nk'ubu ari umugenzo nzi, hari amashengero kogwamo n'ahandi udakogwa.
si ndavyita ko ari ivyaha canke ari amakosa kuko abantu bose babiri ngo bajana baraganye kandi ijambo ry'Imana avuga ngo ico muzoboha mw'isi no mwijuru kizoba kiboshwe. Abo barongozi Imana yarabahaye ubwo burenganzira bwo kuboha ikintu runaka canke kuboha ikintu runaka. Abakiboje rero namahoro, abakibohoje naco namahoro. Iyo kirenze ko gusa caraboshwe uba wamaze nyene gukora icaha kubera ko warenze kuvya abantu baboshe. Wari kuvayo kajaho bibohoye. Ibyo wumva ugizene ukeneye ugira ntibirigwe uratsitaza abantu. Hariho rero mugenzi wawe ko ndavuga nk'ubugasanga abantu baraturanira ivyaha biri muri Yakobo gice ca 5 ku murongo wa 16 ngo maturanire ivyaha vyanyu. Hariho rero amashengero usanga baturana ivyaha. Nagira ndakubaze ikintu kivuga uko abakristo benshi baja kwatura icaha bakoze. Mugabo icaha ntigitangurira mu gukora. Abantu umukristo mwiza yarakwiye kugwana n'iciyumviro c'icaha. Sivyo none? Haleluya. Kuko umuntu kugenda kwa pastor agenda avuga ngo pastor Imana imbabarire narasambanye. Mugabo umunsi vyari bikiri mu vyiyumviro ntigeze yemenya ko ari icaha. Atibagiye ko ikintu kugira kize ku mugaragaro kiza guhera mu bwenge. Mu yandi majambo ugombye kutumvisha ko ivyo turiko turakora twomanza kwanza tukabizibirira mu bwenge. Yego. Umukristo mwiza akwiye kugwana n'ivyiyumviro vyiwe. Kuko kwiba mwarimu ugira ndakwibe telefone umutima wanje uraganira. Habamwe intambara, habamwe ikibazo kugira nshire urwego rwo kwigukura mu mufuko canke mu isakoshi icaha nicyatanguye ahubwo nshize mu ngira umugambi. Haleluya. Nari kwenda zako ntaguciriyemwo ndibaza ko nabajya bagira surprise ugasanga umuntu bamusiriprenye ni kuvuga ngo kugira bamusiriprene nuko baba bamuzi ntivyabaye uwo mwanya ntivyabaye uwo mwanya cyabe byamaze kuba plan y'ibintu baba bateguye. Muri ico gihe rero nka wowe uri mwarimu nk'ico gikorwa urashobora kubugikora abakiristu bakaza mwarimu sengero sabira imbabazi narivye narasambanye naragizene mugabo uyu mutima wabi byabayemo nawe nta muntu yigera avuga ati mwari mbabari Imana imbabarire mu vyiyumviro vyanje hama mwibi ahubwo umwumukirizo yarakwiye kuza kukusaba isengesho umusengere bitaraba atarabishira mu ngiro urumva umenga icaha azocihana gikoze bikiri mu muntu witwi bikiri mu mugambo umenga ntibiragirane ntibirabicaha kandi ugaca usanga wewe nawe mwakiriye umenga ngo ujya mu Kristo n'umwana mwiza buki ivyara vyihana yamari ko arasaba ikigongo yamari ko aritunganya hari yindi kote iyo mu buryo bw'impemu twavuganye ati kuba mu Kristo mwiza n'urugamba umuntu atangura kandi arugwana misi yose mu gitondo ku mugoro zibiri ico ciyumviro cawe kitarashigwa mu ngiro kuko amazi kubona yuko ari ciyumviro kigizene kitari ciza. Imana rero iguhezagire uratubwiye ukuntu twoba abakristo beza birahera no mu vyiyumviro ugasanga umuntu yagiye gushira mu ngiro ibintu yamaze kwiyumvira. Nikindi narabonye ko umuntu arashobora kujya bafunga umuntu barashobora hajya bafunze umuntu yakosheje mu buryo buboneka mu yandi majambo ico nca ntahura hariho irindi bohero ryo mu vyiyumviro kandi ibohero ryo mu vyiyumviro nuko abantu tutabiha agaciro ibohero ryo mu vyiyumviro ni ibohero rya mbere aho ko wohura n'umuntu yabaye imbohe mu buryo bwo kwiyumvira wopfuma uhura n'umuntu yabaye imbohe mu buryo buboneka. Ego kuko mu buryo buboneka umuntu arashobora no kuja kumufunguza ukavuga ati canke ugasanga arafise amahera menshi aragiye arifunguje naho aba yarenganije umuntu kanaka mugabo umuntu rero arico washimikiye ko umuntu yapfuye mu buryo bwo kwiyumvira uwo muntu aragoye cyane kubohora ni hahandi ucu usanga tuko twihana imirenzako ugasanga turagiye kwa mwarimu cyaye kwa pasteur cyaye kwa bishop canke kwa apotre ugasanga twiko twihana kubera badufashe
kubera ko badufashe, kubera ko twazanye ibijambo bipfuye. Par exemple nk'ubu turi kuri TV Yaga Nawe, tuvuze nk'ikintu nk'ijambo ribi, kubaryumvise bakatwandikira muri commentaire ati hajya mwavuze nabi, turashobora guca twihana kubera twavuze nabi. Oroke byahereye indani. Ego nageze gukorera kumviriza umuntu arambwira ati gituma ibi bintu nabikoze si jewe nabikoze ahubwo babinshoyemo. Nje namubwira ati ntibashobora kugushora mu kintu nawe udafise ku mutima. Par exemple nimba hano Mama Dania yaje mu kiganiro, ego twaramutumiye canke baradutumiye, ni kuvuga ngo ntitwoza mu kiganiro ku bushake bwa naka, canke ntitwoza mu kiganiro kubw'umuntu kanaka, ahubwo tuza mu kiganiro kubera ko natwe twabishatse, kubera ko natwe hari ibindi bintu twagombye mu bwenge. Rero Imana ibahezagire mwe muri ko muradukurikira. Murumvise ko uko twoba abakristo beza ari urugendo twatanguye, tukagwanisha ka ukuntu twoba abakristo beza. Rero akajambo kanyuma muvyeyi yoshobora kutubwira, atubwire abantu bariko baradukurikirana kugira ace turangiza, nakaye kajambo bwira abakunzi bacu bariko baradukurikirana. Murakoze cyane. Jewe akajambo nababwira nuko ubukristo bwova mu migenzo canke mu mico canke mu bigaragarira umubiri. Murandaba Kayini burya asa n'Abeli, icyayi kibatandukanije byari vyimviro biri ndani. Jeniza nkunda kubivuga ko cyane. Umuntu uzoma ngo jewe ngurumva ngo nk'abisi, twese turabisi, kidutandukanya n'umuntu w'indani. Kristo niwe twakiriye, ariko turiko turatambuka umenge bisa nahagaragara jewe Mama Dania ikintandukanya nabo bandi bantu nuko nakiriye Kristo ariyo jambo giwe, sivyo? Uwo rero nawe ntaboneka cyane cyane. Rero ibigaragarira umubiri ni vyiza, mugabo hari ibindi bintu by'ubuzima bw'indani. Ubu buzima butufise buzopfa, ariko ubw'indani bukimuka. Ubwo buzima burakwiye kwitwararikwa cyane gusumba kwitwararika imigenzo canke ibyo tubonesha amaso bigaragara. Sinsenge kubera nakambona, ahubwo nsenge kubwuko nzi akamaro ko gusenga. Sinje ku rushengero kubera pasiteri, ahubwo nje ku rushengero kuko mvize icyo ngiye gukorayo, nazanga ataco ngiye gukorayo ngo mbe ndabireke, hama nicare mu nzu nk'uko Koroneliyo nawe nyene yicaye atawe umuzi agasenga. Hama Imana yo mwijuru ko n'ijambo ry'Imana ivuga ngo niwasenga uje mu cumba hiherereye. Si bibi gukoranira hamwe nawe nyene Bibiliya bivuga ngo data abona mu mpisho azotwumva canke azotubona. Kuko ivyo ngo Barundi bavuze neza ngo akuzuye umutima gaseseka ku munwa. Reka izo ngeso z'inyuma zigaragazwe n'ivyaturutse indani, kuko indani niyo hari ubuzima, indani niyo hari amaraso n'ubuzima. Uburya ibindi n'umubiri. Niyo umuntu akomeretse ku rukoba avuga ati naco yabaye ntangorana, muga y'umuntu agakira. Mugabo umuntu atakaje amaraso menshi, bantu b'Imana baramwihutira cyane ko abazi yuko cyangwa umuntu yabuze imwe barirukankana oxygene bakamushiramo bakanyaruza, kubera ubuzima bugi bagizene babugire bahagarare. Nubwo umuntu aba yakomeretse cyane ku rukoba baravuga ati aho ntacaza kuba, turabibona. Nuko nkumba Kristo rero beza kanya ntikasezerana amasaha burya ngo nigera kizwa, nubwo natwe bitugora. Nukuri nikiganiro cagutse cyakigera kure, ariko ico navuga mwese nagwana ishaka ryo kuba umukristo mwiza ku gato, kwibotike, kwibombo, muri banki, kwa muganga, muri bisi, mu mvugo, kwi telefone, mu bana, mu muryango wawe. Ugerageze kugwana ishaka ryo kuba umukristo mwiza. Abantu bose bakwamure kw'ingeso nziza, ngo murungano rwano wa bose bakora ivyaha, ariko Imana ishima Nowa. Ndakwipfurije nshuti mukunda uri kuranyumviriza, nawe gushimwa n'Imana nkuko Nowa yashimwe n'Imana muri urwo rungano rwiwe. Imana ikugiriye neza nkuko yagiriye neza
Koroneliyo ikamumenya kandi yari umunyamahanga ari nyambukira ku masezerano. Cyari iryo jambo nagomba ntekerere abakunzi bacu. Amen. Imana iguhezagire cyane, Imana ikugeze kure. Nukuri bakunzi bacu murumva ko ari ikiganiro kiryoshe canke ari deba iryoshe. Rero turabashimiye cyane abariko baradukurikirana. Nukuri Imana ibahezagire. Twatanguye dusenga, reka dusenge kugira ngo tuce turangiza deba yacu. Mugabo cyo no basaba kandi mushishikare gufyonda kuri s'abonner canke subscribe. Jeme partage commentaire nyinshi kugira ngo ibiganiro nk'ibi muzoze murabironka. Reka dusenge. Mwami Yesu Kristo, mwami cubahiro, turagushimiye kubw'umwanya mwiza waduhaye, wabanye natwe ntaco twakuburanye, twize bikwiriye. Rero mwami Yesu Kristo turagushimiye kugira ngo uturinde kubohwa mu buryo buboneka, uturinde no kubohwa mu buryo bw'ivyiyumviro. Twumvise ko umuntu ashobora kubohwa mu buryo bubiri, uburyo bw'umubiri n'uburyo bw'impwemu. Rero dushoboze kuba abakristo beza, aho tuzogera hose tuzokwame turwanishaka ryo kuba abakristo beza mu izina rya Yesu. Amen. Rero nshuti bakundwa, mwarahezagiwe, Imana ibahezagire. Jeme partage s'abonner birakenewe kugira ngo deba nk'izi muzoze murazironka. Mwarahezagiwe. Shalom shalom. Hamwe nayaga nawe TV, ubwenge ni wo